wa Nyamabere n'umutumba uri muri zone ya Musenyi komine Mpanda intara ni Bubanza. Ikibanza Filimoni ya Nibal kimwe mu bibazo bikunda kwakira ibiteramo by'abarinzi batandukanye. Kenshi ibitaramo yibaye kenshi ari ibintu vy'impusha biciye ku barongozi nibaza ko baraho bacako kandi n'ibitaramo twimirije hari muri ya Nibal mu nabizi. Igitaramo cha DJ Fernando ndetse n'Ishabirimani Boy amakesha ya Bonani cyane kose twamaze kuronka impapuro zinabemerera ko bashobora gukora so nduga ku bitaramo ko ikiganiro kijanye n'ibiteramo navuga ngo kirahari ngaha kuri no page yacu ya Facebook ndetse na YouTube ni ya Sera Shabigaro rimwe ariko tuguma tugaruke urakwikana na kaziki cyane nk'akari nk'indirimbo cyane muri no minsi uri kurumviriza cyane nizi Zaraki Dube ndetse kunda kose aba nk'uboca hani wacu namanje ngenda ndyohe hani wacu abaririmbyi hani wacu haba bose mwahamagaye hano Fernando na Birimani Boy kiri kuna Double J nk'abandi tureka abandi nawe nk'abaririmbyi usanzwe uzi abaririmbyi je nibaza ko nk'ubu hajewe mvuga nti abaririmbyi bose nk'abarundi nategerezwa kubafana bategerezwa mugabo kubafana mba ndipuru basa harabuza amazina abonza amazina nibaza ko abenshi usanga Sadburamuzi zica bingora Sadburamuzi kubamenya amazina mugabo ndakunda kuba ndiko ndakurikirana indirimbo ba Farias n'abandi Farias n'abaririmbyi Natasha uramuzi Natasha ndamuzi tubwire nk'abarinzi basuhuze b'abarundi ko yaje ngaha tubwire nk'abarinzi b'abarundutse dusafira maka tukaja kumurondera tubwire nk'abarinzi b'abarundutse bo nk'ubu ndashaka kukubwira ba Natasha nkakubwira ba Kidumu nkakubwira ba Farias mugabo nibaza ko sinzi ko ari umurundi hajya n'umurundi Fizo avukiye mu bwiza mugabo benshi barakunda kwitiranya n'umunyarumonge n'umunyamakamba mugabo avukiye mu bwiza n'umurundi sinanzi ko ari umurundi Baroliro hari indirimbo yiwe ubuzi ya Fizo ya Roliro indirimbo ziwe narinda zizikera ubu unye sineza turetse by'umuziki tugiye mu bintu bijanye n'intwaro ndetse no mu mibano navuga ngo no mu kibano hari byinshi bikunze kwibonekeza mu kibano ugasanga navuga ngo muri sentare y'intango namwe muba muhari cyane nk'ibibazo bikunda navuga ngo bikunda kuzanwa n'abene gihugu ibibazo benshi babitura ibibazo bibahanze babiri ibibazo bimeze gute bo akenshi ibibazo hano muri ni Nyamabere keza hano akenshi ni bifatiye ku matongo barafa amatongo gose mugabo ugiye kubiraba usanga inkomoko yabyo nuko hibonekeza imiryango iba yagiye ivyara ku bagore barenze umwe ico gihe rero birateba mugabo hakazokubuka amatati iyo abavyeyi batakihari ngo babatunganiriza nta vyabe n'umuntu agoshe parcelle incuro zibikizira canke zirenga 3 ayi wacu ivyo ntibishoboka kuko turitonda igihe cyose woza ugomba kugura hano turitonda ubwa mbere tugatohoza neza mbega uwagurisha yaharonse gute cyangwa yahamuhaye wewe yaharonse gute ivyo bigatuma dushika ku buguzi nyezina atakibazo burimo hari ikintu nyene cyubahiro mu gihugu cy'u Burundi Evans Ndayishimiye yavuze ati dukwiye kwirukana cyo tunakigwanya ikintu kijanye n'abahabara aha navuga mu secteur murongo hano Nyamabere hari kazi bonekeje abantu bafite abahabara bo vyarahabaye mu gihe cyaheze ariko ubu kuva dutewe kajya kamo n'umukuru w'igihugu byukuri wabika nk'ibitigire abantu mwarirukanye twarirukanye abatari bake turamaze kwirukana hafi nkingo nka 70 z'abantu mugabo ivyo nivyo twasanzeho ingo 70 z'abagizene ingo 70 z'abari baje guharika bajya bitabahabara gasanga umuntu avuye iyo ataye umugore
gaca ashima kuzanira uwundi hano tubimenye rero twamaduca tugutekeza duca tuvuga tuti wewe subirana n'urya mugore mukuru azwi n'amategeko hamu nawe nasubire iwabo. Muri rusange intara ya Bubanza birakunze kuvugwa cyane iyo hageze rero iyimbura ry'umuceri kare bivuga ngo vyibonekeza cyane hano Nyamabere niko bimeze abarimbura ry'umuceri ivyo bintu vyibonekeza cyane ni keke vyibonekeza cyane ndetse n'inziye impanuro woha ko bene gihugu usanzwe urongoye. Bo vyaraba mu gihe giheze aho abantu benshi batari bwatahure wasanga umenga aronse amafaranga akabona kumenga ubutunzi bwa mbere nuko yogira abagore benshi ariko ubu ku nyigisho za leta mvyeyi leta nkozi birabonekana neza ko abantu by'ukuri bariko baratahura ko ubutunzi atari ugutunga abagore ahubwo bisaba ko umuntu agera umugore umwe ibintu bikagenda neza gusumba. Turiko twimirije amatora yo mu mwaka wa 2025 abene gihugu usanzwe urongoye mbega kwiyandikisha baravyitabiriye neza mbega kandi koko bitegure gute amatora? Abene gihugu hano kuno mutumba bariyandikishije neza cyane kandi turiteguye by'ukuri biraboneka ko biyandikishije nyene nk'ababikunze kuko hari ahandi henshi twumva ku maradiyo ukumva ko umenga abantu nibaza bitabira mugabaha mfatiye ku bitigiri vy'abahaba narabonye ko by'ukuri bariyandikishije ku kugero bishimishije. Yes, ariko kandi uravye no musi Burundi bufise nyiricubahiro yavuze ati no musi dufise imbona kazoza igihugu zoba cifashe muri 2040 giteye imbere muri 2060 abene gihugu muri sangwa ko bakora gute kugira ngo iyo mbona kazoza tuzojene nayo. Abene gihugu hano ku mutumbi wacu ndabona ko by'ukuri bariteguye haba mu vy'uburimyi cyane cyane urabona ko bashizemo ingufu nyinshi cyane kandi n'umwimbu urabona ko uri kuragenda neza. Umaze imyaka 5? Jewe ndamaze imyaka 5. Uzosura kwitoza? Ivyo biragoye kwishura mugabo je nibaza ko nta gifashi kuko ndabona ko ibintu bimeze ibintu gifashe neza hari amahangiro menshi nagiye nifuza gushikako ndabona ko byinshi byagiye bigenda neza. Mu imyaka 5 byo upfuza gushika kubona warabishitseko canke hari akabura? Uretse ko hariho tumwe ntarashikira mugabo ndabona ko nka 80% narabishitseko. Twizera ko abene gihugu bazokwizera kandi muri 2025 kugira ngo vitashise ko n'ibindi kandi ushaka kubashikana ko nabo nyine babishike gusumba. Nta gifashe. Tugushimire kwa doya kano kanya. Murakoze cyane.